Imana yongera bane namwe bakunzi b'ikiganiro cingo n'imiryango n'umunezero mwinshi wo kongera kubana namwe kuri no mugoroba mwiza aho tuza kubandanya tuganira ku ruhara rw'umuvyeyi mu ndero y'abana. Mu kiganiro cacu giheruka twishimikije igishinga ntahe c'umwana yaduhaye aho yavuga ko yavukiye agakurira mu muryango urimwo papa na mama b'amaraso, ariko akongera akavuga ati abo bavyeyi banje n'abavyeyi bo kwizina gusa. Ivyo rero vyatumye asaba umuvyeyi umwe ngo amubere mama wiwe. Ni muri iyo ntumbero rero uno mugoroba tuza kubandaniriza aho twari tugejeje tuvugana ku ruhara rw'abavyeyi mu ndero y'abana babo. Turavugana muri rusangi twongera twibaza tuti mbega nizihe nkwirikizi zishobora kwibonekeza ku bana bakuze badafise urukundo rukwiye ku bavyeyi babo. Rero kugira ngo turonke inyishu nziza zibereye kandi ziza gufasha abavyeyi batari bake, twaronse abatumire bacu buno mugoroba twari kumwe mu ndwi iheze, kandi nukuri bigoye kongera kuza kubana natwe, turabibashimiye. Nari nifuza ko bo baramutsa bakanabibwira, bishoboka ko mwaba hari abariko barabumviriza batabazi. Murakoze cyane. Amazina yacu nitwa Pst Aline BUKURU, nkaba ndi umugore yubatse afise abana 4 n'abandi ndetse nkaba ndongoye ishengero ry'ubugingo busagutse Abundant Life Church riri mu Ngagara mu quartier 9 kwibarabara rya Sodeko inomero 16. Murakoze abari baradukurikirana. Yesu ashimwe. Nitwa Bukuru Landry. Nkaba nkunda Yesu, ndi umwigishwa wa Yesu, hama sengera muri Eglise Oasis. Murakoze cyane. Imana yo mwijuru ibaho umugisha kongera kwitaba buno butumire. Murakoze cyane. Ego reka tuduge kwijambo, tuduge mwidonido ry'ikiganiro cacu. Nari ngomba kubanza gutumbereza ikibazo mama pasteur, uri umupasteur, uri n'umuvyeyi. Nashaka ndababaze nuruhe ruhara aba bavyeyi b'uyu mwana bafise kubw'iki kibazo umwana yahuye naco. Uruhara rwabo kuri aba bavyeyi by'ukuri ntitwabahize ntitwabambika izera. Uruhara rwabo cyane urakomeye kuko umwana arinze yifuza uwundi muvyeyi nuko hari ikintu ababuze. Rero nuko batashoboye kumuha urukundo yarakeneye. Ha mu rukundo nago samajambo n'ibikorwa. Hari igihe abavyeyi biyumvira yuko kubaha ivyo bambara, ivyo bafungura, kubigisha amashure meza anakomeye bihagije. Ariko umuntu n'umushaha, mvuze umushaha bisigura yuko umuntu usiga ikoko gikeneye kugaburirwa nk'inka izo ariko bashira mu ruhongore. Umuntu akeneye urukundo, akeneye kwitagaho, akeneye gutegwa intege, akeneye kwemegwa, akeneye kuba muba hafi. Umuntu n'umushaha mvuga ubwenge bigumbagumba, mu bigumbagumba arabikeneye, arakeneye ibisabwa byose, kandi cyane cyane umuntu wa mbere akeneye ni umuvyeyi wiwe. Rero mu guhera mu buto bwiwe iyo yari afise abavyeyi ntabagire acagira ubukene. Yeze ko ari n'imfuvyi yo kwiyakiriye ikamenya ati ndi imfuvyi, hama ikanyugwa nabo Imana imushira iruhande. Hama yari imfuvyi taronse abavyeyi navyo irashoka kunyugwa naho ikirareregwa. Muga ko ufise umuvyeyi papa na mama ntumubone nk'umuvyeyi, ahubwo akaba nk'umuntu kwita manager w'urugo, umushingwa bikorwa w'urugo, ajeje canke umu administrateur umubwiriza w'inzu, avyuka atanga amategeko, hama akavyuka atanga ibikorwa, akavyuka atanga amafaranga, akaca yigira. Bikaba bihetse nka wa mugani w'ikirundi uvuga ngo yanka yavye muci ikashivuga ngo hanje ndahejeje hasigaye aho umwongere. Ico gihe ushobona yuko umuntu usinka ngo azotungwe n'umwongere. Rero abavyeyi ntibabaye hafi y'uwo mwana,
ngo bamuhe urukundo kandi urukundo rutari rw'amajambo urukundo rugaragara mu mutima bamuha urukundo icyo ni kwita affection maternelle cyangwa affection y'umuvyeyi murakoze cyane ku bizo mfashanyo ariko madamu Aline wowe uri umuvyeyi urazi ko gutera igise bibabaza abantu bamaze kuja ku gise barabizi kuba uri umuvyeyi ukaba umumama ukagira umwana agaheba umwana wavyaye akaja kurondera uwundi mu mama atamuvyaye by'ukuri uwo muvyeyi yahuye n'ikibazo kimeze gute igise kirababaza cyane gose ndabizi nk'umuvyeyi mugabo umuvyeyi bagira vuba umuntu aribagira vuba kuko kimwe ashobora kuba yahuye no kutamenya ashobora kuba ari ukutamenya icya kabiri urabona iri terambere uko hakomeza kuba iterambere niko abantu ibintu by'agaciro by'ukuri babisubirizwa n'ibintu bitangwa n'iby'agaciro bitagira agaciro kuzana televiziyo mu nzu nini cyane ugashiraho amashene akwiriye mu cyumba cy'umwana ukahashira amarangi y'abazungu hama ukahatereka n'ibishushanyo by'abazungu umwana ukazana ibikinisho bikuzura icumba hama ico gihe uzi ko uri kuramurera neza bivanye n'uburyo ufise aho ati ndatunze ndiko ndera umwana neza nk'umubosi nk'umugore cyangwa umugabo yiyubasha ariko agaciro ka mbere burya kujya kuntu ko ku iziko burya twumva ba data b'amabwa ku ziko abana bakabana n'abavyeyi bakabacira imigani bakababwira sokwe niruze byari ibintu byatuma banwana ariko iterambere uravye mu bihugu byitwa biteye imbere na hano mu gisagara ca Bujumbura aho turi no mu miji hagati ya ruguru iterambere irikituma imiryango abana baja kure y'abavyeyi n'umugore n'umugabo baja kure ha mugasanga duhaye agaciro ibindi bintu twibaza ko ari byo bituma ngo ubuzima buryoha ngo busayangana ha mugasanga ivyangombwa umuntu akeneye byo mu mutima yarabibutse rero umuvyeyi ashaka kuba atabimenye ico ni kimwe ica kabiri hari abantu bubaka batateguwe canke bakavyara batafite ubuvyeyi ugasanga umuntu aravyaye kugira nawe yitwe ko atari ngumba amaranga icirutse mu mafaranga hakujya abandi biruka mu kaboregwe abandi bakiruka mu bahabara ha mu mwana ugasanga n'umuntu yikunda umwana aje muri kimwe gituma kimugira umuntu nanje ngira umwana mugaho ugiye kuraba ugasanga by'ukuri nka majaki bambabare bavye bariko baranyumva ugasanga ntibakundana ntibafite urukundo ahubwo barikunda ugasanga umugabo yaravyaye mugabo ntakunda abana biwe arikunda kuko abana ni izina bubaka izina ryiwe umumama nawe yaravyaye mugabo ugasanga ntakunda abana barikunda kuko bamuhaye izina ry'ubuvyeyi ariko bugicukunda uracitangira ariko ugiye kuraba mu miji hagati ya ruguru hano i Bujumbura mu bihugu biteye imbere ntibiteguye gutanga ikiguzi c'abana babo bakeneye kubarekera abandi ngo babarere rero rujya si urukundo rurimwo sacrifice umuntu akunda amafaranga arayiruka inyuma ukunda politike arayigwamwo n'ukunda umwana akwiye kumugwa inyuma amena murakoze cyane Landry wewe uri umwana uracara umujene mbega iyo abavyeyi batanze irasiyo mu rugo muhira bakigisha abana babo ku mashuri meza ry'abatubwira ngo ni école belge internationale école française bakabigisha kuri aya mashuri meza umwana ntihagire icake nakambara neza ntibiba bikwiye by'ukuri ntibiba bikwiye ku mwana amererwa neza agira ubuzima bwiza murakoze cyane cyane na mbere ndaryohewe cyane kubwisije kuko inkoramutima abana benshi babayeho nk'imfuvyi nubwo bafite abavyeyi kuko bababona batashe bwije umwana akirirwa atabona se na nyina bakubwira ko barengeye abavyeyi abana navuze benshi ariko niko kuri hari n'ababa baje bagataha kare mugasanga umutwe uri mu telefone ntibinamuka ngo aganizere n'uwo bubakanye ntibibahuka ngo arabe n'abana ngo bavugane nimba ari nk'umuvyeyi aba yikundira amakuru
ugasanga yirabira televiziyo gusa ntanabone n'abana bicaye ku ruhande. Hari n'abana zisanga bahamagara ati mama akagaruka umenga avuye kure kuko filme yamutwaye umutwe wose yibagiye ko afise ku ruhande abana bariko baramuhamagara bamusaba ibintu. Hari n'abana usanga na devoir umuvyeyi adafata ngo abaze ati mbe wafashe amanoti umwana akirera ugasanga n'amanoti ntafata yose kwera nta suivi. Rero novuga nti ntibihagije gusa kuba usize ration ngo umwana afungure, umwana arakeneye kiya gitsure cy'umuvyeyi kirafasha kuko bavuga ngo iyo akayabo kadahari imbeba zitambira ku meza. Abana kenshi yari abana basenga bavuga bati papa naveho kugira ngo dutahe dutevye naje guteramira mu kabare twicire mu anniversaire n'ibindi. Muga presence y'umuvyeyi iratuma intambamye zimwe zihava mu rugo zo gutaha mu ijoro cyane zo gusanga bazanye abantu babashehinda bivuge gutyo wonya bakiri bato aho usanga hari amakopinage abakunzi babo kavuga ngo uzoze papa se azoba ari azobafasha urugendo bisigura ngo umwana iyo abaye absence y'umuvyeyi hariho n'ingeso aca yikwegamwo kwera uwahora zimubuza si hari. Rero naguma ntera kama abavyeyi yuko gufungura nivyo umuntu arakeneye ifungurwa n'ikimugabo présence physique y'umuvyeyi irakonta. Jewe nagoma shinga gatoyi nk'intahe nka jewe sinakuze ndabafise muga kubaho ufise umuntu hambavu yawe wita mama akitaba canke papa akitaba iryo zina si rya bose riri précieux umwana arakeneye kurivuga n'iryo gaciro. Ego rero yadahari ukabura uwo uhamagara papa canke ukabura uwo uhamagara mama iyo affection ikabura birafise ico bikora ku mwana kandi ntaronka n'uwarabira ko usanga nawe nyene mubazovyara niyamara kubaka azobareresha nkuko nawe yarezwe. Uzosanga azobaburira uwo mwanya nkuko n'abavyeyi bamureze bage barahubura. Rero ni byiza ko abavyeyi bamenya yuko imbuto bivye mu mwana niyakurana ubivye kumwereka kumengo nta mwanya mufitiye nawe nihagera hashinga ugwiwiwe azoburira umwanya bo mu rugo rwiwe. Hama nabivuze ubuze umwanya uha umwana wawe agakura yirera ntaba atandukanye n'ujya mwana yakuriye mu barabara kuko aregwa n'ikije cyose. Wewe kuba wamusigiye ya Star Times hajya hari indero ikimuha isubirira imwe wo muhaye. Rero ikimbabaza no kuca usanga abavyeyi nyene hakubona ko babise mu ruhara baca batuka umwana ngo jiyo ndero sije naguhaye. Ivyo bintu wavyadukanye hehe? Yavyadukanye hahandi utabaye. Niho yagiye kurabira ku bandi baramurera. Nuko rero novuga ego murakoze cyane muratubwiye ko hariho ngo abana bahora bifuza ko baba bapfa kugira ngo inyungu zabo ntabo zonzi baba bashaka kuronka. Ntabwo mbega aho ntaho umuntu yo kwibaza ati uwo mwana nawe ari umwana gito kuko nta mwana yifuriza umuvyeyi wiwe gupfa ivyo uvyumva gute? Iyo umwana yenze ashika ahantu yifuza ko umuvyeyi yotaha aba yaramugenzi akavuga ati ntaca mariye kumbure ataha kankama canke atahabwije canke atahakubita umuvyeyi wiwe abona canke ugasanga arafise abandi bantu amafaranga yarase yashira muhira ataco yatanze. Aha ndavuga bijya by'abahabara. Rero umwana akavuga ati je ndavye ukuntu atuntuza mama canke atunduza papa ataha mwijoro amafaranga akayatwara mu bandi ntaca ariko aratumarira minerval batwirukana ntatwitwararitse. Umwana agera igihe akarambirwa akavuga ati kumugira no kutamugira nico kimwe ahubwo nofuma mbona adahari amaziki ngaha. Rero ngaha novuga nti umwana ashitse kugo rugezo nta mwana yanka umuvyeyi mu bisanzwe mugabo yankishwa n'umuvyeyi n'inyifata umuvyeyi bwiwe baramweretse. None burya abana barashobora kumenya ko papa wiwe canke mama wiwe birashobora gushika ari mu ngeso mbi canke ari mu bintu nyene bidatomowe. Nukuri na Bibiliya bivuga ngo ntawuze umwana atari data na data ntawe umuzi atari umwana. Burya uwakuvyaye nto umuyobego urashobora guti yahindutse juko nahora ndamubona hari ibintu bisigaye bitagenda neza kandi ntamenye ko yarenze ibigo. Kandi bavuga ngo ahari umwotsi ntiyahishwa. Urashobora kubona uti uyu muvyeyi ntagiha urukundo mama turavyumva bariko barajyana mu nzu ntibakiramukanya ntibakirabana bajyama mu vyumba bibiri bitandukanye umwana aravyikeka kandi anabibona cyane cyane iyo yakuze akagira ubwenge. Hama ikindi maze kubona nuko niyo bibaye gutyo umuvyeyi akabihisha rimwe kabiri gatatu
umuvyeyi kubera hagera igihe umwe muri abo yababaye arideshaja ku mwana babona ko ameze nk'ukuze akamwiganira ati papa wanyu murabona ingene ameze uku n'uku n'uko ivyo amwiganiye nawe akaca avyiganira abo bavukana uko vyanka canke vyateba baratoba bakabimenya n'abasigaye yego rero umwana ntiyoyoberwa uwamuvyaye uko aba ameze arabibona ati yahindutse canke papa arisigaye ari mu zindi ngeso yego murakoze cane mama pasteur abana bacu babana n'abigisha babo umwanya munini umwanya utari muto mbega abo bigisha bo ntibari mu bo twobaza indero z'abana bacu oya no kubarenganya abigisha ikintu ico bafana n'abana bacu ni ivyigwa amanota hama no kumvira abana no kumvira ivyo no kwitera regle canke amategeko y'ishuri umwana yashobora kutavuga mw'ishuri ntakora ivyo bita école buissonnière gusohoka gukarota ivyo bita mu gisagara gukarota kuja gutembera ntuje kw'ishuri umwanya w'ishuri ivyo rero ugasanga umwana ntabikore ngo ugasanga uwo mwana siho yibereye kubera afise izindi ngorane muhira nivyo ahubwo abigisha ikintu bakora baramenya ibibazo vyinshi vy'abana ntibamenye ivyo ari vyo bakabona ko umwana adahari bakabona ko umwana afise agahinda bakabona umwana ingene yaje adasokoje yaje yambaye uniforme zitameshe bakabona ko vy'ukuri atagira ikimukurikirana hama abigisha bakamenya gusa uko bagendesha bukebuke batuye umwana swati n'imfuvyi hama canke asaba abavyeyi badahari rero ugasanga naho bagenzuye babimenye bakagutumaho mugabo abigisha nabo kenshi ntibinjira mu buzima bw'imiryango rero ico bakwiye kumenya abavyeyi ko aradukurikirana nta mwigisha azokurerera umwana umwigisha araba nubwo vyitwa ko bamarana umwanya munini ariko umwigisha n'ibijanye n'ivyigwa hama umwana akazana amanota hama atazanye amanota basa agafuma areka kuderanje gukubagana mw'ishuri ora hari abana benshi bafise agahinda bakomeretse bamerewe nabi batagorana ahubwo abana benshi batagorana barafise n'ibibazo rero ntihagire umuvyeyi baza kumwigisha canke umukora ku diswara azomurerera umwana oya nta na gato no kwihenda ikibanza c'umuvyeyi nico kwegera umwana ahubwo akongera agakurikirana ivyo mw'ishure apana kumwigisha amusubirira murakoze cane rantwe mbega nizihe ngaruka zishobora kwibonekeza ku mwana yakuze adahabwa urukundo mu muryango adakunzwe na papa na mama nizihe nkurikizi mukunda kubona zishobora kwibonekeza kuri abo bana bakuze muri ubwo buryo murakoze cyane inkurikizi ni nyinshi muganda avuga nkeya ndizera ko baza kunyunganira umwana iyo yakuze adafite urukundo ku bavyeyi bose mvuge kuri bose kuko hariho igihe usanga harimo umwe arumuha mugundi atarumuha nuko acaja kururondera ahandi umwana yarubuze muhira ararondera kwirigara cakarurondera mu kabare cakarurondera mu bagenzi cakarurondera ahandi hose ashobora kurubona niho rero uzubona yadukana nk'umugabo amuruta imyaka akamufata nk'umushuga dadi kubera iki ashaka ko uwo mugabo igihe cyose amubonye amufatira ca kibanza ca papa wiwe atigeze amuha umwanya yari umukobwa nawe akaja ku bashuga mami canke akaja mu zindi ngeso za copinage yari umuhungu plutôt abo bantu b'abashuga mami n'abashuga dadi bameze gute abashuga mami ariko baradukurikirana abashuga mami batabazi mwo basigurira yego abashuga mami n'abashuga dadi ni jambo sigari koreshwa muri kino gihe aho usanga umuvyeyi afise abana bakuze kandi nawe akuze atwara canke bagasohokana n'umwana iyo bangana n'abana biwe mu gataru wiwe kamusohokana kamuha amafaranga mugabo mu ntumbero yaho usanga sinzi ko aba ariho tudaje y'uwo muvyeyi mugabo aho abashaka ngo atware umwana akiri muto hama uwo nawe akiri muto ko aba akeneye amahera aba akeneye umuntu amwitwararika akemera bakajana bagasohokana rero urumva nakamara amazu
ni ibihe by'iherezo yego rero no kuvuga rero ni ingaruka ya mbere iyo aho usanga wa wundi yabuze urukundo rw'abavyeyi muhira aja kururondera kuri abo bantu bamuruta canke mu yindi misore canke mu zindi nkumi kuko muhira azi yuko atarukundo bamuha rukwiye hamica kabiri naco nuko hari n'igihe adevelop urwanko rwo kumva ati naje ninubaka nuko nyene canke ntagire confiance complètement abavyeyi ugasanga yamari enfermé yamari wenyene n'umuhungu wese aje ugasanga arageze igihe amuhojeta kuko avuga ati na wewe uzavumera nk'abavyeyi banje akibaza ko uko abavyeyi batamubaye hafi nahazoja mu rugo azohava nawe nyene ashikana barumu ego nubwo rero confiance iragabanuka kandi agendera no kwizera abandi bantu biramugora hama usanga nawe nyene ico yahawe ari azojana no mu rugo azoshinga gwiwe uzosanga confiance ibura uzosanga nawe nyene mu bana atabaronkera uwo mwanya nkuko nawe yakuze kuko ico umuntu afise nico atanga yego murakoze cyane mama pasteur aratubwiye ko imwe mu ngaruka zishobora kwibonekeza kuri aba bana bakuze bari badahawe urukundo n'abavyeyi babo b'amaraso aravuze ko ngo hari abahungu usanga abahungu basohokanye n'abamama bakuze abakobwa nabo bakajana n'abapapa bakuze mbega ivyo bigera ahantu bishika ngaho umwana kumva umutama w'imyaka 70 akumva ko yomubera umuntu w'umukunzi aho ni mwumva ivyo bintu bitashobora kuba biva no ku ngeso mbi uwo mwana bafise ibyo bintu mwo bihisiguriye mwebwe iyo kenshi usanga abo bana imbere ko ngaruka kuri ico kibazo bakuze badafise urwo rukundo rw'abavyeyi buze abavyeyi bo canke umuvyeyi umwe nk'umukobwa asanga nta rukundo rwa nyina yagize umuhungu asanga nta rwase yagize canke yabuze vyose usanga n'abantu bafise ingaruka nyinshi ndazigarutse mbere ko ndabishura uretse ico usanga bafise n'ikintu c'uko badafise ikintu co kwiyizera ico no kwita kwiyemera ico no kwita kwiyemera bon kwiyemera hari ukuntu bocita ko ari ikintu kirimwo ubwibone ariko n'ikintu nashaka kuvuga kuba confiance de soi kwiyizigira usanga batagifise kuko wari kubaremamwe ikintu cyo kuba umuntu umugabo cyangwa umugore si yarari yahuye n'umukozi mukankama yahuye n'umwigisha atamuzi uko yaraye nuko yiriwe hamugasanga uwo muntu afise ikintu cyuko ntafise ikintu cyo kwizigira cyo kwiyemera kwiyakira hamugasanga ari mu buzima ntahagera kuko yamafise yamatinya yuko ataca ashoboye kandi ashoboye abana rero usanga ico kintu gikomeye cyane usanga ari abantu bafise ibintu bashoboye byoteza imbere igihugu amashengero ubuzima bwabo ugasanga ntaco bagezeho kuko bataronse ubaberemamwo ico kintu cyo kwizigira kwiyemera hama ikindi naco usanga ari abantu bafise n'ubwoba kuko usanga umuntu iyo umuvyeyi atabaye hafi y'umwana haba hari abantu bitera hari gusanga yagize iterabwoba kuko abavyeyi baca kuri defensive baca ahantu wo kwerekana yuko ari abanyamakosa akaguma avuga amakosa kuko atamuri hafi hama kandi ugasanga niyo adahari uwundi ahari nka polisi n'abakozi bo mu nzu bariko baracunga kujya umuntu acunga inka canke ibindi impene ko zona ugasanga bafise abantu bamucunga ko zona impene ugasanga ari n'umuntu mu buzima afise ikintu c'ubwoba cyo guhamuka rero ngarutse kuri ivyo bintu by'ubusambanyi ko shaka batwumva bavyumve neza si kwirondera umupapa gusa ariko abari mu busambanyi abize ibijanye n'inyifato z'abantu gukura udafise affection y'umuvyeyi mu buzima bwawe hari ibintu biremamwo ugasanga umuntu afise ikintu c'ikinogo n'inyota mu buryo inyota muri we hama iyo nyota ugasanga nimwinjije mu busambanyi yari konka yari gushigwa mu gikiriza n'abavyeyi biwe yari guhozwa n'abavyeyi ntiyabironse hama ugasanga abaye à la merci canke abaye
abo bagabo rero baraje dufate n'umukobwa abo bagore baraje bivyigenze n'umuhungu baje gushaka kumukikira vyandi atabonye kuri nyina canke uwo mugabo aje kumwitwararika bimwe atabonye kuri se kuko hariho intambuko y'ubuzima ataciyemo none bagaca batangura kumwinjiza mu busambanyi rero ikintu garukaho n'ukuri ndemera ko umuntu ashobora kugira ingeso mbi mugabo turavye neza sinovuga bose mbwa turavye neza abantu usanga bakwegwa n'abagabo baruta n'abagore babaruta hari ikintu ca manke y'umuvyeyi umwe atigeze amuba hafi hama ikindi naco sico gusa nashaka kubabwira nk'umwongere twena turahura navyo kumbure se ku mashengero yacu gusa turongowe n'ayahandi kuko abungere twitugwa na benshi hari ikintu iki kintu bita cha homosexualité canke lesbienne c'abakobwa bakundana n'abakobwa bagakorana imibonano mpuzabitsina canke abahungu bagakundana n'abahungu bagakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu usanga barabuze ico kintu ca affection benshi usanga hari ikintu c'umuvyeyi babuze simvuze bose ariko benshi muri bo iyo tubumvirije usanga barabuze ikintu c'abavyeyi rero abo nabo ugasanga umuntu ariko akura yumva ko ari adonka ari ikintu kuko wari kumugira ikintu so yarari burya umuvyeyi yafashanya n'Imana mu kurema hamara ugasanga wa mukobwa yumva umukobwa mugenzi we akacitanga kumva yuko we nawe atari umukobwa umva wari kumubwira ko ari umukobwa ntiyahabaye none hatanguye kuvuga ko atari umukobwa kubera kumbure uko ameze uko ateye mugabo murabizi neza ko hari abantu bafise ivyo no kwita amahormone y'abagabo ariko ari abagore beza hari n'abafise amahormone y'abagore bakavuga n'akajwi nk'abadamu ari abagabo beza cane mugabo kubera uwari kumwita umugabo ni wari kumwita umugore si yari muri business canke yari mu ngorane z'agahinda kiwe n'umugabo cyangwa umugore wiwe canke yari mu kaweregwe canke yari mu bahabara canke yari mu ama abagabo kuko bose barabikora ugasanga wa muhungu neza ariko avuga ko atari umuhungu kuko wari kumwita umuhungu yari kamuhabara nyina nawe yaragowe hirya mu mfuruka canke se yaramerewe nabi ugasanga ariko ashaka ngo uwundi muhungu umukobwa co kimwe nukuri ibibazo tuba duhura navyo mu miji ya Bujumbura canke mu miji yo hagati mu gihugu yabo bantu usanga bakundana n'abantu bahuza ibitsina si bose harabaronse urukundo mugana abantu abavyeyi babo batigeze babashiramwe neza yuko ati naho uri gato turi keza nko abahungu babwiye turi keza bashobagira bagakobwa nyina na satambye ati uri umuhungu mwiza nkuko Dawidi yari umuhungu w'akaranga ariko ntugura umukobwa ariko kwera ari umukozi wo munza mureze ariko amusiga amaverna ariko amusiga utuntu kungohe se na nyina si hari ngo amugira ati ivyo ntibibaho cyangwa umukobwa ati iki gikobwa cakumenga ni kigabo hari nabo nabarengana mwibarabara uri kigabosha wobegora umuhungu nyina kumbwira turi umukobwa mwiza ngo amwiyegereze amufashe mu dukogwa atanga kumva ko ari kigabo rero nukuri abavyeyi Imana bafashe babe hafi y'abana babo kuko benshi bararizwa n'ingaruka mbi z'abana babo batazi ko bafise mu ruhara Imana idufashe nk'abavyeyi amen amen Imana ibaho umugisha nashaka rero mufashe mwongere ko mufashe abavyeyi bariko baradukurikirana muri kano kanya kugira ngo abana babo bakurire mu kirere ciza bakure neza mu buryo bw'impemu n'umubiri Imana ibahezagire amen Ego jewe akama nagomba ubwambere na mbere nk'abavyeyi hari abavyeyi bakunda kuvuga bati kirazira ko umwana umufyinisha donc binterpreta gufyinisha umwana kwa muri hafi yiwe ngo utuma umwana afyina ugasanga baramwimye na myanya yabo bavuga ngo bashaka kumurera mu buryo bwaho abo umugabo ngo reke guma afyina nivyo gufyinisha umwana si byiza ariko umwana akeneye ko umusohokana rimwe mukicara mukaganira atari muri ya cadre umuvyeyi avuga yakaze mugaba muri cadre muvugana nkaho mengo wimanuye mwacitse abagenzi nagenda vyumva abavyeyi benshi bavuga bati oya umwana kwa muri hafi y'umutera umengo ni rigi aca kurafyina niyo umwana aje kwa papa wa muyambire uja hariya genda uramutse mama wawe
kumva umenga ko aramuhinda ntako ashaka ko amwegera nimwemere abana agusabye umuterure mukine mugabo habe n'umwanya nyene wo kumukangira kuko n'igikangiro kirakenewe umurongo nawo wanyuma nagomba basomera abavyeyi nibaza ko nawo nyene mu bafasha nubwo ntarashika kugo rugezo ariko biri yafise kwituhanura twese ni mu migani 22:6 aho bibiri bivuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana azorinda saza atarayivamo bisigura ngo iyo umwana arinze ava mu ndero mbi nziza akaja muri mbi uruhara rwa mbere ni wari kumutoza iyo ndero ari we muvyeyi utabikoze kenshi bakunda kuvuga ngo umwana ngo yabaye ikijuju yagize iki mugabo umwana akurana indero yahawe mugihe uri umuvyeyi utagira suivi ngo uraba umwana ko yagize devoir yiwe ukaja kubibwirwa n'umwarimu akubwira ati haciye indwi yose dufise ama devoir two turakora uyu mwana nta devoir akora je ndavyibuka ari umwana yamaza muhira ati muhira nta mama afasha devoir wo yifasha wewe ibaze nk'ico kigashikaho umwana arondera umufasha devoir kwera muhira atanumwe ayimufasha novuga rero ngo uwo mwana arinze abikijuju ntuzomublame ahubwo uraba neza ko nk'umuvyeyi wamutoje indero wamubaye hafi rero jambo ry'Imana tusavye rero ko nk'abavyeyi indero umwana akurana ni mwebwe ayivomako mu migani 22:6 nibaza ko abavyeyi bawumvise bariko baradukurikirana namwe mama pasteur hari ijambo riri muri Zaburi 123 handitswe ngo abana nibo ngabire uhoraho agaba imbuto zo mu nda nizo mpera atanga nimba hariho umugisha ukomeye usumba iyindi migisha umwana nta soko umuguramwo umwana nta mashini umukoramwo umwana n'ingabire iva mu ijuru iva ku Mana kuko nta uhitamwe umukobwa nta uhitamwe umuhungu nta uhitamwe w'inzobe cyangwa wirabura hari iki ni gikorwa c'Imana nabiri yavuga ngo ni Imana ibikora nkuko utazi amagufa y'utwaye indengene yiyunga niko tutazi ikorwa cy'uhoraho rero abavyeyi bamenye neza yuko ikintu c'agaciro afise mu nzu zabo atari amatelefone ngo ntuyimene atari amateleviziyo ngo amakuru arageze imipira irageze ngo agaseri abo mu gisagara ngo hari agaseri ngo karyoshe agaseri kambere nako mu nzu abavyeyi rero batangure bamenye ko ingabire ya mbere bafise ari abana harabiruka inyuma y'amafaranga bakaja mu bihugu bitandukanye birukanga ngo kurondera bakazogaruka umwana yarakuze nukuri ubuzima buragoye mugabo umwana n'ingabire isumba amafaranga isumba no kuba mu mahanga rero bamuha umwanya kuko bamuhaye umwanya bazomenya ico akeneye bazomenya n'ico kumukosora kuko je ndashigikira neza yuko umwana akosorwa ndashigikira yuko umwana hanwa mugabo umukwiye kumuhana no wamubaye hafi ariko sigi polisi ukwiye kumumenya ukamuba hafi ntumuhanira ivyo bakubwiye ariko namuhanira ivyo wabonye hama iki nacu mutera intege kuko abana bashika kure simvuze ababa bambere mu ishure kuko harabatahawe bose kuba bambere niyo mpamvu ari no wa kabiri no wa gatatu no wanyuma mugabo uzogera kure wese kuko ikituma umuntu agera kure se amashure gusa no washigikiwe n'umuvyeyi rero abavyeyi bashikira abana babo mu ntege nke zabo mu nkomezi zabo ariko bariga abafise utugenegene abana afite utugenegene abavyeyi babemere ntibazokwemerwe n'ahandi uce wikanga umwana wawe ariko aravugwa mu makungu canke mu gihugu wowe warabibonye ntumutere intege ikindi gihe azoha agaciro bamuteye intege iki naco ntagira umuvyeyi azovuga ati uyu mwana wanje sinzi ikigabo camutwaye canke ikigore camutwaye nuko yakubuze siniko ndabaca intege ariko umuvyeyi kiraza ko umugabo hari ikintu nkunda kubwira abavyeyi kiraza ko urukundo rwa mbere azokumva kuzomutwara kwiye kumva nukuri atagize ibyago byo kuba imfuvyi umukobwa akwiye kubaka yarumvise urukundo rwasi bapapa muri ko muratwumva umukobwa ntakwiye gukangwa n'urukundo rw'umuntu wa mbere ambwira ngo je t'aime akacagwara ibisazi kuko sataye mubwiye atanabimweretse canke umuhungu ugasanga ahuye n'ikigore cicigenze canke igikobwa cicigenze kiramuhenze ngo kiramukunze akaca amerereza ahantu hose kuko nyina atambwiye ko amukunda urukundo rwa mbere nibagumve mu rugo
hama abazoza kuvuga ngo joteme ndagukunda bahasange hari urukundo rundi. Imana ibampezagire hama iki naco bariko bashaka ko bana babasenga bagatora indero yo gukizwa. Imana cane cane abana bakeneye mu bavyeyi babanza babona ishusho ry'Imana muri mwebwe abavyeyi imbere yuko mubaremeye ibisabisho no kubatwara mu rusengero ku ngufu. Imana ibahezagire. Amen. Amen. Murakoze cane batumire bacu beza. Umwami Yesu abampera umugisha. Mwego mwarakoze kwitanga uhoraho azabibahembere. Nuko bakunzi ba televiziyo Heritage na cane cane abakunzi b'ikiganiro c'ingo n'imiryango na ikiganiro cacu kirangiriye, ariko umuvyeyi papa mu mama nka jewe ndabatera intege ndababwira ko umwana atagira agaciro, nta kintu na kimwe kirusha agaciro umwana, ntaho wo mugura ntaho wo mukura. Mube hafi murere muhane muhanure umuhane kandi mu rukundo rw'Imana. Nukuri Imana ibahezagire kandi muzobona ikiganza c'Imana. Nuko uhoraho ashishikare kuduha ubwenge bwo kubaka no kurera neza abana bacu nkuko Imana yabigambiriye ikirema urugo rwa mbere, naho ubutaha kwa kabiri nk'aya mango. Mwami Yesu abahezagire cane.